bakunzi ba televiziyo kubana namwe muri ano makuru muri rw'ikirundi igenekerezo rya 10 Rusama 2022 tuyahera ku ngingo ziyagize. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha ko indongozi zidaha amakuru muri kino gihe ari ziba zibona ko zidakora neza. Yabishikirije mu kiganiro yahamenyesha makuru hari kuri uyu wa kabiri. Nayo gufungura ku bantu bafungurira mu mazu adandarizamwe ibifungurwa restaurant ngo ntibyoroshe muri kino gihe aho bagenzi bacu baciye nko muri zone ya Bwiza. Abagozi bavuga ko bakoresha amafaranga menshi muri kino gihe kugira ngo bashobore gufungura ibikwiye. Ido nido ryano makuru ni mukanya sangwe ikaze. Tasiye kubaha ikaze murano makuru tuyahera mu bijanye no kumenyesha makuru. Umukuru w'igihugu avuga ko indongozi zidaha amakuru abamenyesha makuru ziba zibona ko zidakora neza. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko ubwiwe hari bamwe mu bashikiranganje amaze guhamagara ariko ntibamwitaba. Oba niyo nkuru. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ngo haracariho indongozi zibona abamenyesha makuru nk'abantu batinyitse ndetse bakabahunga, ariko kubwiwe ngo abo ni ababa bafise amakosa biyagiriza. Mwebwe abamenyesha makuru bababonye babona igikoko, murumva ko nubu hari abatarahinduka, babonye umumenyesha makuru bazi ko ari igikoko. Hajya murazi abafise amafuti yanka kwamenyekana, iyaba afise ivyarata abavuga ngo sije mbonye araje, sije mbonye umumenyesha makuru araje. Hajye usanga umuntu yanka amenyesha makuru no umuntu aba yibaza ko gishobora gukorera mu rufuri. Abo rero maza muramwira burya je narigeze gupima abashikiranganje ngo ndabe ko amatelefone bayugurura. Hari habona je na telefone abikanka, muga nkoresheje anonyme bagaca banyitaba. Hanyuma ndaraba nza buke bijya byose ni mitima turiko turakurayo. Ntimuhave muvuga ngo nidukirira rimwe, ariko ivyo birabandanya biza. Abamenyesha makuru kera bari wamengana igikoko ubonye jewe abamenyesha makuru ndakugira ahubwo mbarira ahantu hoba kugira ngo tuhakosore mbarira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arananegura abantu biyita ibihangange, avuga ko usanga bariko barenga amategeko. Mu bijanye n'intwari ibereye turageze kure. Hari n'ikindi cari carabaye mu bintu by'intwari ibereye, ibintu bita ibihangange. Ngo naka n'igihangange urubanza ntuburana ngo harimo naka, ngo iki ngo naka ngo azoca mvugira ngo je nta uzonkura bazomvugira. Murabona yuko ivyo byose biriko birahera ubu nta muntu nza ndabaza washaka mbwira ibihangange ibintu byononye, baze barambwira naka yagize uko. Mbere nasanze abo bita ibihangange atari bo bihangange, kuko kubera babivuga batavuga izina. Ubu hageze aho bavuga abo twita ibihangange nasanze atari bo. Jewe ndazi yuko no muri presidence wasanga n'umusekreteri yitwa igihangange. Muri presidence jewe ndazi umusekreteri yigeze guhagarika urubanza Bururi, hari umusekreteri ngo ahani muri presidence. Urumva rero urubanza nkuko ucumegana umukuru w'igihugu abivuze. Kubera iki we wavuga none umukuru w'igihugu nzomubona aje ariko ndamubaze ngo nangwa mugu no musi gendo beshe. Mu gisata c'ubutungane ati iyo hari agahaze President Ndayishimiye abifata ko ari nk'inzu iba ihiye, akavuga ko hari biriko birakosorwa bitari bike. Mu minsi iri imbere ngo hazotogwa abashinga ntahe bazoba bagize intahe zo kumugina. Tukiri mu gisata cyo kumenyesha makuru nyene, abamenyesha makuru batanu harimwo ukorera televiziyo nibo bahawe agashimwe n'ishirahamwe ry'abakenyezi bamenyesha makuru AFJO mwihiganwa ryateguwe mumenyesha makuru ku iterambere ridakumira. Utwara iryo shirahamwe akaba yamenyesheje ko bateguye iryo higanwa mu ntumbero yo guhimiriza amenyesha makuru kugira ngo bakabura abanyagihugu ku kibazo kijanye no n'iterambere ridakumira. Sheira Irambona.
Ibikorwa vy'abamenyesha makuru batanu nivyo vyahawe agashimwe n'ishirahamwe ry'abakenyezi bamenyesha makuru AFJO. Ivyo hakaba harimwo ikiganiro inkuru yo mu makuru y'iradiyo, inkuru yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe n'iyanditswe mu kimenyesha makuru kubijanye n'ikibazo c'iterambere ridakumira. Umushikirangaje ajejwe ivyo kumenyesha makuru n'urongoye iryo shirahamwe AFJO bamenyesha ko bateguye iryo higanwa kugira bakabure abamenyesha makuru ngo bakore inkuru zivuga ikibazo c'iterambere ridakumira, ikibazo gihanze iterambere. Umwaka twatunganije ibihiganwa bifatiye ku makuru akozwe neza kujyanye no kurwanya amabi afatiye ku gitsina, kubera ko twasanze ko ikintu gihari kibonekeza cyane mu bantu, kibonekeza mu gihugu ndetse no mu bindi bihugu byo ku isi, ariko ngaha mu Burundi naho nyine kirahari cyane. Twabonye rero twogikorera ko abamenyesha makuru bashoboye gukora amakuru kuri bijyanye no kurwanya amabi afatiye ku gitsina, twubashimira mu buryo bwo kubatera intege. Ni ikintu gihari kandi tuzi ko gituma ataterambere rishobora kuba mu gihugu hamwe bidashoboye kuba, hamwe amabi afatiye ku gitsina adashoboye kuba mu buryo bukomeye. Kandi abamenyesha makuru bashoboye gukora ko amakuru cyane bisigura yuko amabi akorwa aja ku mugaragaro, abayakora bakumva ko bakora ibitari byo, abafata ingingo, abashira mu amategeko yo guhana ayo mabi bakabyumviraho bakafasha mu kuyarwanya bisunze amategeko. Rero imenyesha makuru numva ko bafise uruhare rukomeye cyane. Haisa Liliane Inamahoro, umumenyesha makuru wa televiziyo Isanganiro, umwe mu bahawe agashimwe, ahimiriza abagenzi we bamenyesha makuru kuja ku kivi. Ndaryohewe, eka numva ari n'iteka haba kuri jewe, eka mbere no ku kinyamakuru sanzwe nkoramwo. Uyu munezero ufatiye yuko nta gihe kinini yakihaciye turonkejwe agashimwe ku rwego mpuzamakungu mu bijanye n'igisata cyo gushikiriza amakuru. Ubu naho turamutse turonka agashimwe mu bijanye no gukora ibiganiro bitosoye bimeze neza bijanye n'agateka k'abakenyezi, ingene amabi akorerwa abakenyezi yo tuzwa. Rero numva ndyohewe cyane kubona turiko turakora bigashimwa. Uyu munezero kandi ufatiye ko twebwe televiziyo yacu cyangwa imbonesha kure yacu iracana ishasha, nta mwaka urahaca dutanguye gukora, ariko abanyamwuga abakorera mu gisata cyo kumenyesha amakuru barabona intambuko canke ingene turiko turavyifatamwo, barabona ko umurindi televiziyo Isanganiro uriko ushimishije, ari nayo mpamvu badahengeshanya gushima ibikorwa vyacu. Ico nobwira abandi bamenyesha amakuru dusangiye umwuga nuko twokorana ingoga mu bikorwa vyacu vya misi yose. Akazi ko kumenyesha amakuru n'akazi utagakunda ntiwogakora. Tubanze dukunde ivyo turimo, hanyuma tuzoshimirwa. Nuko rero numva no babwira nti tugumane ingoga, tugume ku kivi, tugume tuko turakora, kuko nta umenya ejo canke hirya y'ejo umuntu agashimirwa mu bikorwa ciwe ca misi yose. Ivyo bikorwa vy'abamenyesha makuru batanu bikaba vyatowe mu bindi bikorwa 47 vyari vyatanzwe. Ibimenyesha makuru vyegukira leta bikaba bitahiganywe, kimwe mu vyaniguwe n'abatunganije iryo higanwa. Tumushimire mugenzi wacu Sheila Irambona. Mu bijanye n'imigenderanire naho Uburundi hamwe n'ibihugu bigize umwe bwa Buraya ngo birashimishwa n'inaguka ry'imigenderanire hagati yabyo, hahimbazwa umunsi wahariwe umugabane wa Buraya kuri uyu wa mbere. Umuserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi hamwe n'umushikiranganje mu byajeje harimwo imigenderanire yamenyesheje ko ifutwa ry'ibihano Uburundi bwari bwafatiwe ari kimwe mu byatumye iyo migenderanire inaguka. Tumukurikira. Ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya bwahimbaje umunsi wahariwe uburayi ku munsi wa mbere. Mu ijambo ryabo ubuserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi yarashimishije cyane n'ivyo bamaze gukora ku bijanye n'ubucuti buri hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya. Je voudrais saisir cette occasion pour me réjouir
mfashe kano kanya kugira nshime ivyashitsweko mu vya politike y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya bifashanije. Ubu turashobora kuvuga tunezerewe ko ingingo zibereye twafashe z'ibihano zafuswe kandi ko dutanguye kwandika amateka mashasha mu bijanye n'imigenderanire. Ukwitabira k'umukuru w'igihugu inama y'abakuru b'ibihugu b'ubumwe bwa Afrika n'ubumwe bwa Buraya kabaye akaryo gahambaye kerekana ko Burundi bugarutse mu makungu kandi turanezerewe ko yafashe ikibanza ku cicaro cy'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya au siège des institutions européennes. Kubw'umushikiranganje mu vyajeje harimo imigenderanire gukura ibihano ku Burundi vyari vyafashwe n'ubumwe bwa Buraya ngo ni intambwe mu bijanye no gukomeza imigenderanire no mu kunga ubucuti. Le Burundi fut parmi les tout premiers pays bénéficiaires des appuis européens. Ibihugu vya mbere vyafashijwe n'Uburayi uhereye mu 1959 gushika mu 1965 umunsi wahariwe Uburayi uno mwaka mu gigenekerezo ry'umunani ruhuma uyu mwaka hafashwe ingingo nziza yo gukura ibihano ku Burundi. Iyo ngingo ije kongereza ubucuti bwari buhasanzwe hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Burayi. Uyo mushikiranganje ajeje imigenderanire mu Burundi yifuza ko imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'ibihugu vya Buraya yoshimikira mu kuronderera inyungu hamwe. Akaba yari inkuru ya mugenzi wacu Elisa na Karutimana yimenyereza kuri televiziyo Isanganiro. Mu bijanye n'imibano naho bamwe mu banyagihugu bo muri zone bwiza baridoga ko bafise amazu y'uburiro ko bongereje ibiciro by'ibifungurwa kugera ku mafaranga 500 mazu y'uburiro aho bamwe mu bagenzi bacu bagendeye kuri uyu wa kabiri bamenyesha ko nabo baduza ibiciro kubera ko biba byabazimvye ku masoko. Nicole nini nahazwe. Hariho umuceri, igitoki, ibiraya, amateke, ikizi ibijumbi z'ibiraya, ubugari bw'igori, inyama. Hari nk'isaha 6 z'umurango igihe twagendera inzu y'uburiro bita ku bintu imwe mu mazu abantu bivunamwe inyota n'inzara muri zone bwiza ni muri commune Mukaza naho ibiciro vyo gufungura vyaduze haguma uruje n'uruza kuko atakundi bari bubigire nkuko bano banyegihugu babisigura. Fate ibintu bitarazima sani yari gihumbi kandi waje ugahaga ngabo ujuhaje ugiye dufungura uhaje urashaka ko senyese ugasangurira icyatanu uragenda muri restaurant bakakuzimba akazi usanzwe ukora umushahara ntibakongeye bijya nafunguye twahora tubifungura kuri 1000 francs none ubu ni 1500. Bimwe mu bituma bazimba ngo harimo kw'ibiciro by'ibifungurwa ku isoko biguma bizimba bigatuma nabo bagira uruhombo mu rudandazo rwabo. Were ku mboga, ibiharage, umuceri, ifu n'inyama byose twe dukoresha byose byarazimbye mu bisanzwe. Yengiye gusoma byose je biranzimba kandi bankeneye inyungu nanjye. Naho bamwe mu bafise amazu y'uburiro badugije ibiciro, Deogracia Senduwimana arongoye inzu y'uburiro bita Umurinzi nayo nyine iri muri zone bwiza we yahisemwo kugumiza ibiciro uko vyahora kugira ntatakaza abakiriya biwe. Twabonye rero tuvuze ngo tuduze ibiciro n'ubundi biragira impact kuri clientele. Tavuga ati rero kantuze ibiciro n'ibigume vya bindi mugabo kantite igabanuke ibyo twahora dutanga. Byose byazenje ko biri gito. Ndagara zasenze. Yaba ku ruhande rw'abadandaza canke abaguzi bose hamwe basaba leta ko muri bino bihe ibiciro biguma bihindagurika ko yo kongereza imishahara ku bakozi. Arakoze mugenzi wacu Nicole nini nahaze kurabira hamwe icokorwa kugira ngo ubumenyi buri mu makaminuza bufashe mu iterambere ry'u Burundi nico cyari cyakoranije kuri uyu wa kabiri kaminuza y'u Burundi nayikorera utwabo hamwe n'amashira hamwe asanzwe afashanya n'u Burundi uko byashikijwe na Saidi Kibibeya ajejwe igisata cyo gufashanya hari mu nama yari yatunganijwe muri kaminuza y'u Burundi mu ntumbero yo kugabandanya bashigikirana tumukurikira. Babandanyije tuhura n'abaserukira ayandi mashira hamwe ari amashira hamwe y'ibihugu bifashanya n'u Burundi ari amashira hamwe mpuzamakungu ari amashira hamwe y'abikorera utwabo mu gihugu cy'u Burundi n'andi makaminuza kugira tuvuge hamwe ico twokora kugira dufate ubuhinga n'ubumenyi buri muri makaminuza atandukanye
afashe mu buryo bwihuta iterambere ryihuta ry'igihugu cy'u Burundi. Turavye umugambi mukuru w'u Burundi ugana umwaka w'ibihumbi 2027 cyane cyane twabonye yuko hari novuga ingendo twogira yo kuvugana kugira ngo ibisata biraba kwigisha kuva ubumenyi, ibisata biraba ubushakashatsi arimo havamwo ubuhinga, n'ibisata biraba kuvugana n'amakomine, kuvugana n'amashirahamwe, kuvugana n'abikorera utwabo, kaminuza y'u Burundi n'ayandi makaminuza afashe mu migambi yabo agana abanyagihugu. Kandi hatwagira turabe icane cyane ico twokora twongereze ugushigikirana, atari gushikirana n'ishirahamwe rimwe, ari gushikirana ari ico twokwita network canke rezo, ico twokwita abantu bashigikirana ari benshi mu rukurikirana rw'abantu benshi. Ubijanye no kwitunganiriza imigambi naho gucisha imigambi y'ugwaruka ku rubuga ngurukana bumenyi rw'umugambi payeje ni kimwe mu bituma iyo migambi itibwa. Byashikirijwe n'umuhuza bikorwa mu mugambi payeje kuri uyu wa kabiri mu nama yamuhuje na rumwe mu gwaruka n'inyuma y'amakenga yashikirijwe n'ubwo gwaruka nyene ko imigambi yago ishobora kwibwa. Tumukurikira. Nta muntu muri payeje azopfa yarivye projet y'umujene wagende kuyikora nibikunda. Ni naco gituma kiri no mu vyatumye muri payeje tuvuga tuti reka amadosiye yose aze aciye arinye, kuko uyihaye umu animateur communal ngaho birashobora gushika ugasanga iyo projet iragiye uwundi muntu ayitwaye. Mugabo uyidepoje arinye atari jewe nabajya abandi bane turi capable yo kuyironka iyo projet, nta wundi muntu ayironka. Uwo mujene rero niyo bamwiba projet yiwe azobazi aho yagiriye, azoba afise donc na possibilité yo kugira rukuru. Mugabo urumva wayizanye ngaha kuri commune ikabanza igatransita kuri commune hanyuma ikaja muri mairie, ikava muri mairie ikaza muri payeje, birashobora gusuka ugasanga abayibaza. Nino ngaha amakuru twari twabateguriye cyarangirira. Ndabashimiye mwebwe mwese mwariko murayakurikira. Shimire kandi abo mu ruganda batumye yegerana. Mugira ibihe byiza aho muherereye naho butaha.